Shaka sabe muvyeyi wacu aze kunyemerera ninarangiza cankwe aze kunyemera abahungu biwe banyemerere ze kumuramutsa gusa nako kazoba gahagije sino kwishinga Apotre Mahayaga reka nigwaneko nigereko no kwigwanako unyemereze kukuramutsa gusa nigire ako gusa zomara iminsi madame yanyoza hose ndahakoreko ako gusa nyakubahwa mukorera Imana ize kubaramutsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Abari hariya, haleluya, haleluya. Kuva kuwa mbere tujya ijambo ry'Imana cyo gituma ako karirimbo na kompojeza murajya kuwa kabiri tujya amajambo y'Imana undirimbira gusa uvuga ati izamurajya muva kagoye izamurajya muvyase nawe ntumbera kuri aba bene wacu izamurajya twagiye izamurajya ingira ryoshe mwese koma mashi mwese izindi njyawoja ugatsindagira ariko ubugari beneda iyo buriye ukabuhaga bufata curaba imyaka 70 umwaka umwe ubugari imyaka 10 ubugari 20 ubugari 30 ubugari 35 ye baba we Bibiri navuga ngo baravuga ati rero turarambiwe n'Imana. Amen. Tumarire ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana sinorangiza ndavuze na Yesu nawe igice cya 5 ku murongo w'indwi tuce tuzinga Bibiliya. Yohana igice cya 5 ku murongo wa 17 uwo murongo umwe gusa. Ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 17 avuga ngo Yesu arababwira ati Data arakora kugeza n'ubu nanje ndakora. Amen. 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 Muvyagire ubwira mugenzi wo mubwira ati humura Yesu ari mu kazi. Ni muvyagire mu byubahiro byanyu ari mu kazi mu gihugu tugiye kwinjiramwo Yesu ari mu kazi. Ndashimiye Imana maye guhagarara ngaha ndashimiye na nyakubahwa mukuru w'igihugu wacu n'umuryango wiwe wanyumviriye ko nkabamagaze ngaha Imana ibongera umugisha. Bibiliya iravuga ati musabe muzohabwa. Shaka sabe muvyeyi wacu aze kunyemerera ninarangiza cankwe aze kunyemera abahungu biwe banyemerere ze kumuramutsa gusa nako kazoba gahagije sino kwishinga Apotre Mahayaga reka nigwaneko nigereko no kwigwanako unyemereze kukuramutsa gusa nigire ako gusa zomara iminsi madame yanyoza hose ndahakoreko ako gusa nyakubahwa mukorera Imana ize kubaramutsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Abari hariya, haleluya, haleluya. Kuva kuwa mbere tujya ijambo ry'Imana cyo gituma ako karirimbo na kompojeza murajya kuwa kabiri tujya amajambo y'Imana ingambo zose. Nibaza umuntu wese yaramaze kwakira reka muri minota yanjye tukaririmbe ndashaka wuguruke uririmbe ukoma amashi kubera kwifata ubuseriye cyane urashobora kugwara
bavuga iyo umuntu yifashe ubusere cyane ari imitsi ziba. Rero ugerageze uguruke undirimbira gusa uvuga ati inzamurage umva kagoye inzamurage muvyase nawe ntumbera kuri aba bene wacu inzamurage twagiye inzamurage ingira ryoshe mwese koma mashi mwese koma mashi ririmba sohora ijwi Matayo Zaburi vyeshuriwe imigani umugabo ayiriye nakubita umugore ayiriye yubaha umugabo, umukobwa ayiriye aratekereza, umutama ayiriye nasaza. Nico gituma umuvyeyi wacu umugana umujene kubera yinjya bon appétit samurajya. Haleluya. Intego ni yindi nyene. Uyu Mose muramuzi, Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli bamanutse muri Egiputa ari 70, basangayo Yosefu, baragwira baba benshi. Mwami Farao arikanga, aravuga ati aba bantu bazava bagwira, kuri ivyo umwana avuka yicwe. Bibiliya iravuga ngo benshi barafuye, ariko uyu Mose Imana imufise ku mugambi, iramuzigama nkuko nawe yakuzigamye muri uyu mwaka. Igufise ku mugambi, nico gituma yatuzigamye. Bibiliya iravuga ngo mama wiwe agerageza kumunyegeza, ngo amushira ngo mu kantu kamwe, ngo amushira ngo kuruzi. Bibiliya iravuga ngo umukobwa wa Farao ngo w'umwami ngo yumva iyashu aravuga ati genda agomba koga. Baravuga ati genda hoge. Aravuga ati kandi jewe sishaka koga muri pisine, shaka koga kundahangwa. Kandi Mose niho yarari. Muri iyi minsi agira ibintu Imana itazi icuya kugira utabagwe mu izina rya Yesu. Uyu mwaka tuyinjiramo hagira ibintu Imana itazi icuya, ya dosiye yawe igenda imbere mu izina rya Yesu. Muri iyi minsi Imana agira ikintu itazi icuya, uronke bonane mu izina rya Yesu. Umukobwa wa Farao yumva iyashu, yanga koga muri pisine, aja kundahangwa. Kandi Mose niho yarari. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo agiyeyo asanga kadebe kariko kararira. Uyo ni Mose ngo acarakura. Bibiliya iravuga ngo bavayo ari benshi, ari 3,000,000, ngo baragenda ngo bashika ahantu ngo Imana nyakubahwa ibagaburira manu barayirya imyaka 40 yonyene gusa, imyaka 40. Nasomye Bibiliya mu ijoro, manu yari meze nk'ubugari. Ubugari n'izindi ndya sico kimwe. Izindi ndya wojya ugatsindagira, ariko ubugari beneda iyo buriye ukabuhaga bufata. Curaba imyaka 40, umwaka umwe ubugari, imyaka 10 ubugari, 20 ubugari, 30 ubugari, 35 yebaba we. Bibiliya iravuga ngo baravuga ati rero turarambiwe n'iyi Mana. Babwira Mose bwira Imana yawe turambiwe na manu, tugamba yuko iduhindurira.
muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo, iyi Kanani yacu bivyiza kuri intego yacu, Imana igiye kuguhindurira mu izina rya Yesu. Muhira iguhindurire, ku kazi guhindurire, mu muzi guhindurire, abari hariya ibahindurire mu izina rya Yesu. Dufise Imana ihindurira umuntu, irabahindurira, ibaha akanyama. Hashika rero Mose yariko arabasezera, aya n'amajambo yo gusezera, yariko arabasezera abona kiriya gihugu, aravuga ati Uhoraho Imana yanyu azobageza mu kiriya gihugu. Ni igihugu ciza, kirimo amazi, kirimo imigezi, ngo harimo ngo n'ubuki, ngo n'ingano, ngo Uhoraho Imana yanyu azobagezamo kandi muzobironka. Twasomye Bibiliya, Yesu akubita itangazo ngo Data arakora kugeza n'ubu nanje ndakora. Ivyo vyiza rero tugomba kubicakira mu mwaka mushasha tugiye kwinjiramo. Bisaba gukora, kubera tumvise ngo Data arakora kugeza n'ubu na Yesu arakora. Nimuvuga ati amina. Yesu ari ku kazi, Yesu ari ku kazi, Yesu ari ku kazi. Uravya ya mezi yose, guhera mu kwa mbere gushika mu kwa 12, ni Yesu ari ku kazi. Uravya ingene wagiye, urumva ibaze kumara amezi 12 ugenda n'imodoka, bagutwara n'imodoka, shoferi nagwa ari ntandara. Mbwirira mugezi ati Yesu ari ku kazi. Uza kwa intandara ariko arayitwara none umwaka uraheze, mu kwa kabiri, mu kwa kane, n'uyu munsi Yesu ari ku kazi. Nimuvuga ati amen. Data arakora kugeza n'ubu na Yesu arakora, ari ku kazi. Nimuvuga ati amina. Ari ku kazi araharira ibyaha, ari ku kazi arabohora. Oya, Bibiliya iravuga ingene Yesu ari ku kazi. Umunsi umwe gwabigishwa gw'ijoro ryose barara batarose na rumwe, ngo baroba hariya babura, ngo baterera hariya babura, gw'ijoro ryose barabura. Ngo umwami Yesu amaze kuzuka, ngo yazukanye inzigo ntiyazukanye imbabazi, ngo ntiyazukanye inzigo yazukanye imbabazi. Ibaze Petero yari yamwiyakanye, abandi bari barasubiye inyuma bataye ibikorwa by'Imana, bagiye kuroba, ngo batereramwo kubera bahevye Imana, ngo imboga zose zikabaraba ati muje kuroba abandi. Nitwinjirayo mwataye Imana, baterera inoze ati nitwinjiramwo twarumvise ko muzoroba abantu nimugende. Muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo duterere mu kuryo mu izina rya Yesu. Ngo umwami Yesu amaze kuzuka, ngo yari ku kazi, haravuga ati bana banje hari ico mwarose, terera mu kuryo muraronka. Bibiliya iravuga ngo ati ngo baterera mu kuryo. Nimurindire gatoya ndabwira ingene vyagenze gatoya. Ngo batereye mu kuryo, ngo batereye mu kuryo, ngo imboga zose ahantu zari ziri ngo ziravuga ati Yesu ari mu kazi. Ngo zose no mu rusenga ngo bakweze biranka, bagira bagenzi bati nimudutabare. Ngo baca barabatabara, zimwe bazishira ku musozi, izindi baja kugurisha. Aho no havuye rya jambo rivuga ati zandagara Yesu ari ku kazi. Nimuvuga ati amina. Yesu yavuze ubutumwa agenda ataburangije, n'aba Pawulo bagenda bataburangije, naje sizo burangize ndarangije. Amen.